Yes, reka tuve hariya kwa Bifes on the floor dusimbira ku yandi makuru twateguriye turacari kumwe namwe ariko ndabibutse ko kino kiganiro giherekejwe n'ikinyobwa ciza cyane citwa Amstel Bright ni kinyobwa ciza wo uri kurihereza woba uri muhira uri kurumviriza Buja FM uri muri kudukurikirana ku rubuga rwacu rwa YouTube uri muri kudukurikirana kuri Canal CH urashobora kwihereza Amstel Bright ni kinyobwa urana ko gushikino saha abasirimu yabo mojene ariko gusa bisaba ko uri update uri kurumviriza tukadukirana ku rubuga rwacu rwa YouTube canke kuri Canal CH bizera ko uri benshi cyane canke kuri rubuga rwacu rwa Buja TV ikinyobwa Bright nico giherekeje kino kiganiro cacu Hit Connection neza na neza reka tuve hariya kwa Bifes on the floor dusimbire kumenyesha makuru wacu nawe sondi yitwa Amipro the MC. Amakuru ariko aravuga kwa Amipro the MC muribuka ko yavuye ngaha muri kuno kwezi duvuyemo mu kwezi kwa gatatu aho yafata rutemikirere itariki 6 z'ukwezi kwa gatatu umwaka 2025. Bife no mu MC wacu Amipro the MC yaragiye gukora igiteramo hamwe n'umu artist asanze aba mu gihugu cy'u Rwanda naho sondi ni The Ben ariko muri ninzikazi yitwa Bwiza. Mu mwaka uheze igihe The Ben yari ngaha yarashoboye kubona impano yiwe aravuga ati ndashaka ko mbera MC niho ashobora kumumera MC hariya kuri Messe d'Officier muribuka umuririmbyi The Ben azangambwe cyo Burundi ndetse yarashoboye gushikira ngaha no mu isambirizi yacu Buja FM arashobora kutubwira byinshi cyane bitandukanye kuvyerekeye inzira canke akazi agiye gukora. Amakuru yo karamuvuga ko uno mugenzi wacu Amipro the MC inyuma yo kutagaragara muri kino giteramo cuno muririmbyi The Ben ari kumwe na Bwiza cabereye hariya itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu Louis Masse mu Birigi ku buryo kumvo zitamuvuye ko uno mumenyesha makuru wacu Amipro the MC ivyatumye uno mumenyesha makuru Amipro the MC atagaragara muri ico giteramo yarafise voyage yo ku munsi wa kane yafashe rutemikirere avanga ku munsi wa kane yari gushika mu gihugu cy'Ubirigi ku munsi wa gatanu isazi indwi zo kumutaga ariko nivyagenze gutyo indege yaracerewe gato Amipro ashika muri Ethiopia isaha 2 zo ku mugoroba zo ku munsi wa kane indege iracererwa icaba ngombwa ko ashobora kuva mu Bubirigi mu munsi wa gatandatu yamaze imisi 2 ari mu gihugu cyari muri Ethiopia kumvo zitamuvuye ko kumvo indege yashoboye kumusiga rero Amipro yashoboye kutubwira ati nivyamvuye ko kungaragara muri ico giteramo cha The Ben hamwe n'umuntu muririmbyi kazi Bwiza ariko nashoboye kuronka indi deal ngiye kugaragaramo muri kino giteramo kizoba ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya gatanu z'ukwezi kwa gatatu hariya nyene mu Birigi ndetse binadukundiye turaza kumushira ku murongo wa telefone mugenzi wacu Amipro the MC ashobora kutubwira ati mbe nibiki vyatumye atagaragara mu giteramo nibiki bashoboye kandi kumushima kugira ashobore kugaragara mu giteramo cyo mugani Desire turaza kumurondera ku murongo wa telefone mugenzi wacu Amipro the MC ashobora kutubwira ati mbe biteguye gute ubona abaririmbyi biwacu bafise izina canke bona ko bamerita gukora igiteramo hari bigucubirike turaza kumurondera ku murongo wa telefone kugira ashobore kutubwira imyiteguro kuri mugenzi wacu Amipro kugira ashobore kutubwira ingene imeze imyiteguro ya Amipro kubona atigeze agaragara mu giteramo ca mbere agiye kugaragara giteramo ca Mugani Desire agiye gukora ku munsi wa gatandatu tuko turagerageza kumurondera ku murongo wa telefone yamaze gushika twamaze kumwakira n'amaboko abiri Amipro the MC Wagwan my people meze neza meze neza cyane ndashimira Imana gute nawe bana je meze fresh sana ramusane ko dukurikirana ku rubuga rwacu rwa YouTube ramusane dukurikirana kuri 87.6 ramusane ko dukurikirana kuri Canal CH kuri Buja TV ndumva ibintu byose byarabaye bishasha bana byarabaye bishasha kabisa urazi ko Buja FM itamenyeye ubundi Buja FM niyo the number one soga station in our country, the sound of Burundi. So nitwa Amipro the MC, ndi umujournaliste ngaho nyene hama ndagiye cyane kuba soye guca ariko nizere ko abadukurikirana bose bameze neza kandi
aho bari bamerewe neza. Ku ruhande rwanje ndashima Imana. Ku ruhande rwa Amipro ameze neza cyane. Inyuma y'indwi zitatu utari kuraboneka nka mu Burundi Amipro ni giki ukumbuye nga mu Burundi ca mbere na mbere kubaza ibibazo bitandukanye ushobora kubaza no munsi? Nkumbuye ibintu byose. Ca mbere nkumbuye kwicara kuri micro za 87.6, nkumbuye kuganira n'abakunzi ba Hit Connection live bagahamagara nkabumva nkabitaba. Hama ikindi kintu nkumbuye abantu, nkumbuye umuryango wanje, nkumbuye byose kuko muhira amari muhira kandi igihe cyose wama wakumbura. So nanje ndume mu bantu bakumbura cyane muhira. Ego ndumva ko kumbuye muhira neza na neza. Reka ndakubaze kino kibazo Amipro, nitwigeze tubona icatumye uva ngabwo cy'u Burundi ukora igiteramo cy'umuririmbyi aba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abaririmbyi babiri ndavuga The Ben hamwe na Bwiza. Nitwabonye Amipro agaragara muri icyo giteramo, turakeneye kumenya ni giki Amipro catumye atagaragara muri icyo giteramo. Nico kibazo ca mbere. Hama ngaruka ndakwaza ikindi kibazo gira kabiri. Tubanze kwanza kwishure kwanza ikibazo ca mbere, ubwire abarundi ndetse n'abadukurikirana ku rubuga rwacu rwa YouTube ndetse no kuri YouTube yacu canke kuri Buja TV yacu. Urakoze cyane, umbaje ikibazo ciza cyane. Icambere nobwira abantu nuko ntivyigeze bimva ko kuko navuye ngaho nje gukora igiteramo ca Bwiza na The Ben kuva mu gihugu cy'u Rwanda bakoreye ahitwa Birmingham Palace, ariko navuye ngaho ku munsi wa gatanu. Vyumvikana ko nategereza gushika mu gihugu cy'Ububirigi ku munsi wa gatandatu mu gatondo. Novuga yuko navuye nteba kuko hari utuntu tutari bwagende neza. Ku munsi wa gatanu urumva bwaca nkora igiteramo, nategereza gushikira mu giteramo nyezina, ariko ngeze muri Ethiopia haraba akagorane k'indege ya Ethiopian Airlines. Kubw'iyo mva baca batubwira ko tutegereza kuharyama hama tukahava ku munsi wa gatandatu mw'ijoro. Urumva mvuyeho ku munsi wa gatandatu mw'ijoro nategerezwa kuhashika ku munsi w'Imana mu gatondo igiteramo camaze guhura, ko igiteramo categerezwa guhera ku munsi w'Imana saa 10 z'agatondo. Ariko ndabasigurira barabitahura. Hama babitahuye ico nakoze nuko nashikiye muri after party. Hama ndakora after party, hari amavideo yagiye arasirikira ndiko ndakora. Sinakoze concert nyezina ariko naciye nkora after party. Nibaza yuko abantu babitahura kuko ikibazo cavuye kuri jewe, cavuye kuri flight ya Ethiopian, kandi iyo ikibazo kivuye kuri flight ya Ethiopian baragwindisha akababaro ku bantu bamaze gufata indege barabizi. Ethiopian iraheziga indisha akababaro uyu muntu kukikosa niba ryavuye kuri we nuko. Ego turumva ko imvo zitavuye kuri wewe. Ikibazo kice gikurikira, turabonye affiche uri kumwe n'umuririmbyi akomeye cyane yo ngaho mu cy'u Burundi Mugani Desire. Mumaze gukorana ibiteramo byinshi cyane, ariko niko bwa mbere uno muririmbyi canke Amipro the MC na wene bahurira kuri stage imwe mu Bubiligi. Bimeze gute? Turashaka kutubwire byagenze gute kugira bashobore gusubira kandi kukwiyumvira gukorana kandi kugusha no kuri affiche uri kumwe na Mugani Desire. Icambere abantu batahure yuko Farias hamba muvuye ko ari umurundi, is my brother. Arazi agaciro kanje, arazi akazi sanzwe nkora akariko. Ndibuka neza yuko last time giyaza mu kiganiro Hit Connection yambwiye ati ndifuza tukuzohura kuri stage nawe ahatari mu Burundi uratahura ico kintu. Rero maze gushika hano hari abantu benshi bagiye baramproposa ama concert atandukanye. Hari handi ntaraposta bivanye nuko ngenda ndaposta concert mba mfise ibishikiriwe, ariko Farias arambwira ati kuri ngaha kandi ukaba uzi neza ko mfise concert hano kubera ko tuza mu bandi tugakora na concert nzokora muri Charleroi. Hama turavugana n'abateguye concert ya Charleroi izoba ku munsi wa gatandatu, turemeranya. Urumva yuko ntoreka gukora igiteramo en plus cy'umurundi kanje amaze gukora amateka atari make muri music industry. Uno munsi afatwa nka the living legend muri music industry, cyangwa umuntu akomeye cyane mu muziki wacu. So niyo mpamvu rero abarundi benshi bazoze ku munsi wa gatandatu ahitwa Charleroi ni mu Bubiligi. Hama twandikira amateka hamwe.
nta kindi. Ego amateka arandikwa sha je namavuga ati Imana ibirimwo, Imana yakoze ivya mbere n'ubitegezwa kubikora, hama igisigaye no gusenga Imana ikaduha imbaraga, ikaduha umwuka w'abazima, tukaba dukomeye, tukaba tumeze neza, hama ibisigaye ico nizeye nuko bizogenda neza ku bushobozi bwayo. kwinjira zibarangaye ga mipro kwinjira n'amaero 40, urumva ni mu bihumbi 160 vy'amarundi mu kibanza gisanzwe. urumva ko imyiteguro kuri ya mipro imeze neza cyane. Ivyo utaberetse kwa The Ben ugiye kubibereka mu giteramo ca Mugani Desire. Tumira abantu bariko barumviriza Buja FM ndetse n'abari hanze y'igihugu ndazi ko bamadukurikirana ku rubuga rwacu rwa YouTube. So ndabatumira bazoza ari benshi, deja amatike asa n'ayagira here, kubera Charles Roy haba abarundi benshi, ariko hari n'abandi bazova mu mihingo itandukanye, hari abazova Bruxelles, hari abazova Versiboom, hari abazova Louvain, hari abazova Mechelen, hari abazova mu gihugu ca Hollande, hari abazova i Paris mu Bufaransa. So amatike asa n'ayagira here, bazoza ari benshi, turyoherwe, dushigikira umuziki w'u Burundi, ariko kandi twereka abantu yuko music industry yacu hari irakomeye kandi ari kiraja ni heza cyane. Amipro tugushimire cyane, ndizera ko ku munsi wa mbere tuzoshobora kukurondera kugira ushe kutubwira ati ingene vyagenze, performance imeze gute, abaririmbyi canke abafana bakiriye gute kino giteramo ca Mugani Desire. Turakwishimiye, ndizera kuzotubera ijisho utubwira ingene vyagenze kino giteramo. Urakoze cyane Hassan, ndagushimire kuba washoboye kuncisha ku murongo wa telefone nyuma y'igihe kinini. Shimira abantu bose bariko barumviriza, bakibandanya bumviriza isamirizi Buja FM, aho ni muhira, niho novuga yuko vyose vyatanguriye, kuko niho bose bamenyereye, niho bose batanguye kubona impano yanje. Fate n'umwanya shimira umuntu wese wo kuri Buja FM, shimira umuyobozi, kuko numwe mu bantu kuva ku munsi wa mbere yatahuye impano, aravuga ati ndashaka yuko uza mu bandi gushika ino saha, imyaka irenga kuri 10 ndi ngaho, hari byinshi nize, hari byinshi nashoboye gushikako. Ariko ndashimira cyane Hassan aba bantu bakurikira, ndashimira cyane banki yitwa BBC. Impamvu mvuga banki yitwa BBC, umunsi ngenda baramfashije cyane kugira ngo bashobore kumpa amadevize kuri to ya banki, urazi ko bitaba vyoroshe. So aho bari hose ndabashimira cyane, babandanye bashigikira, kuko nibashigikira amipro gusa, nabonye bamaze no gusinya contract gukorana na Miss Burundi mwihiganwa. So barakoze, Imana ibandanye bahumugisha, kandi Imana ibandanye ibateza imbere, kuko basanzwe banateye imbere, babandanye bateza imbere n'abandi. So ndagushimira cyane rero Hassan, Idi Mubarak, ubandanye utera imbere, ubandanye ushika kure, hamubandanye ubwira abantu yuko turahari, turiko turakora, kandi ejo ni heza cyane. Asante sana, Imana iguhezagire cyane ya mipro. Uramusa abarundi bose abwira ati i Burundi barakumbe kandi barakunda cyane, kandi abarinzi bagihuha amahit song menshi cyane. Mubiyumvire kanyuma mu batumeke kwanizira ko inyuma ya Mugani Desire haniho n'abarinzi bagiye kuza kandi mu bigucubiri. Ya haraba artiste benshi bagiye kuza, hari je nabo maze kumenya, ariko kumbure kubera amafisha atarasohoka sinogenda ndabivuga byose. Ariko Hassan, icyo nokubwira cyoco nuko umuziki wacu urahari hose, urakunzwe, kandi uravuzwa mu mihinga itandukanye. Gusa kibasa no kubwira nuko tera imbere nta kindi. Asante sana, Imana iguhezagire cyane amipo. Homboy muramutse, Abbas muramutse, Team Hit Connection yose. Team Hit Connection. Ariko Hassan, hari ikintu kimwe cambabaje mu buzima. Ndibuka igihe nari ngaha maze nk'iminsi 3, niyo naje kumenya yuko umwe mu bakunzi b'ikiganiro Hit Connection ba Buja FM yitavye Imana, Eliezer. Imana ibandanye mwakira bwami bwayo. Impamvu mvuze kuri ico kintu nuko igihe cyose yamambwira ati wese ndakubona ukora ibitaramo ngaha gusa, ndakubona ukora n'ibiteramo hanze y'igihugu. So zimwe mu ndoto kumbure yari afise no munsi zarashitse. Imana ibandanye muhiruhukiro ryiza, ejo canke hirya y'ejo natwe dutahure neza yuko yari umwe mu bakunzi b'ikiganiro
yaradukunda yatwifuriza ineza ariko natwe tuzoshikiye ku muryango wiwe kugira ngo dushobore kugarukirako tubahe pole kuko ibihe barimwo ntivyoroshe. Wakoze cyane. Asante sana. Yes, yari Amipro the MC aje kutubwira byinshi cyane. Murumva ko afise igiteramo hariya mu Birigi ni wazo bari MC wa Mugani Desire canke Big Fizo inyuma ko tagaragara lo 8 Mars. Urumva ko aje korekana muri no samedi ni Amipro the MC. Urumva ko yashe kutubwira byinshi cyane urugendo nyene rwagenze gusiba ki kutabona kutagaragara muri cyo giteramo, ariko aravuga ati ariko inyuma y'ivyo Imana ifise igituma byashoboye kugenda gutyo. Ni Amipro Lowi weekend canke samedi tugiyemo niyo wagiye kugaragara ariko mwe na Mugani Desire. Amipro the MC ndizera ko twe kandi kugaruka ni saha 8 zirenga ko iminota 50 ni 6 isaha 9 zirabura iminota 4. Yes, tugaruke neza na neza kuri no mugwi Swag Team. Swag Team murabizi ko yakoranye indirimbo nyinshi cyane, yakoranye indirimbo na Sabi, indirimbo yiswe imvura y'ibibaby, hanyuma inyuma yaho bacakorana indirimbo bari kumwe na Big Fizo, indirimbo yise Killing Me. Uno mugwi umaze gukora indirimbo nyinshi cyane. Uno mugwi ndibuka ugisora zino ndirimbo imvura y'ibibaby ari kumwe na Sabi, indirimbo zakunzwe cyane. Uno mugwi wa Swag Team. Swag Team uno mugwi wakunzwe cyane nyinshi cyane. Nabana basanze bavuka ngaha mu bwiza ba Jolisi basanze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murazi ko basanze bakundana na Tayana ari muri Swag Team nyene, ndetse baragize na Dot canke Predot. Byose cyane twarashe kubivugiriza ngaha mu isambirizi yacu Buja FM. Inyuma y'ivyo byose Swag Team yarakoranye indirimbo n'abaririmbyi bamwe indirimbo zagiye zirakunda. Benshi cyane twaravuze ati eske Swag Team kuva aho tubonye Jolisi agenda hanze bari mu biki, bari mu kazi kahehe? Ariko inyuma yaho ivyo byose twarashe kubona uno mugwi Swag Team usohora indirimbo. Igihe uno muririmbyi Jolisi avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyashe kurondera abagenzi biwe ba Swag Team basohora indirimbo yise Weka. Ndabibutse ko no mugwi Swag Team urimo Easy Boy Mutama w'ubuki ari muri team ya Swag Team. Ariko inyuma yaho Swag Team ahaboneye ko Swag Team itari kirakora niho twashoboye kubona umuririmbyi Easy Boy agiye kwikorana indirimbo zimwe zagiye zirakundwa. Yarakoranye n'indirimbo ari kumwe na DJ Feelbite, indirimbo yarakunzwe cyane murayizi. Yarakoranye indirimbo ari kumwe na Bface on the Floor, yarakoranye indirimbo ari kumwe na Mokenzi. Ni indirimbo zose zagiye zirakundwa. Yarakoranye indirimbo ari kumwe na Kuri na Heri canke Dramati, mwagiye murabona. Rero ino ndirimbo imaze umwaka wose asohoye, yasohose mu mwaka uheze muri no mwaka 2024 canke muri 2024. Indirimbo Weka ni indirimbo yasohose muri style y'amapiano. Ni indirimbo yakunzwe cyane. Ndizera ko tuza kugaragaza mu buhinga bw'ivyuma turindira indirimbo yitwa Weka ariko mwe na Swag Team tuza kubigaruka ko cyangwa tuza kubivugako. Kuri ivyo amakuru yo dufise kuri no mugwi Swag Team nuko bagiye gusohora indirimbo bari kumwe na Irankunda Heri canke Dramati. Kubera iki uno mugwi iyo tubonye Jolisi avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo tubona ko no mugwi ukora? Bigaragara ko no muririmbyi Jolisi ari wafise inguvu nyinshi cyane muri Swag Team. Jolisi ni wafise inguvu nyinshi cyane kubera Jolisi iyo chaque fois ashitse ngaha muri vacances niyo twama tubona uno mugwi Swag Team muri kuragaragara. Eske hoba habuze muri amafaranga, hoba habuze uburyo kugira uno mugwi Swag Team tubone uri mu kazi kenshi cyane? Mbese cyane baravyibaza bakavyumvira ati Swag Team yobahagaze kuri Jolisi, ariko zibaza ko atari ukubera umugwi umaze kubura umugwi mukagera ko baguni bagira kuri bane muba mufise inguvu nyinshi cyane. Kubera iyo Jolisi agiye hanze abagiye mu kazi kiwe nidusubira kandi kubona umugwi wa Swag Team gusohoka. Muri no vacances yeze no mwaka tuvuyemo muri 2024 muri December niyo twashoboye kubona ko Swag Team igiye gusohora indirimbo na Irankunda Heri. Ni indirimbo igiye gusohoka ndetse ku munsi wa hirya yeje ku munsi wa mbere bashoboye kugira coming soon. Ino ndirimbo igiye gusohoka ni indirimbo igiye gusohoka ya Swag Team ari kumwe na Dramati. Indirimbo yiswe Tuza. Ni indirimbo novuga ko benshi cyane barindiranye n'igishika.
yaba kuri kote ya Swag Team yaba kuri kote ya Irankunda Heri murazi ko bose bafise abafana kandi bakurikirana byinshi cyane. Ni indirimbo tugerageje kuraba, ni indirimbo ifise amasanamu meza. Landry USB niyo yashoboye gukora ino masanamu ino ndirimbo tuza yino mugwi wa Swag Team hamwe na Dramati asanze akora indirimbo nziza, ni umusore ariko arabikora neza cyane, ni umusore nako ariko aritanga mu kazi kiwe. Tugerageje kuraba no mugwi ucecetse byinshi cyane, nibakora akazi bakabahe bagatange ku bafana, barazi ko bafite abafana benshi bakurikirana kandi bakurikirana ari benshi cyane babakunda. Harageze ko bahaguruka rero bakavuga ati umugwi Swag Team kujya twabonye bari kwasorana na Big Fizzo, indirimbo zagiye zirakundwa, indirimbo ziswe Killing Me ni indirimbo yakunzwe cyane. Ino ndirimbo Killing Me ni indirimbo yakunzwe kenshi n'abantu bagiye barazisaba. Indirimbo rero yakunzwe cyane n'abantu bagiye barayisaba nino ndirimbo Imvura y'Ibibaby. Imvura y'Ibibaby ni indirimbo ari kumwe na Sadbi. Ni indirimbo yasho kuvuga benshi cyane, numugwi wakunzwe, numugwi waronse amakermesi menshi cyane. Ndibuka za 2022 2020 iyo udahamagaye uno mugwi Swag Team muri kermesi cyangwa mu birori byawe niwabona kuri kurakora show. Rero turashaka inguvu zisubire kugaruka mu kujya kwamye kuri no mugwi Swag Team, kujya bagiye barabikora, kujya twashoboye gukora bakora iteramo byinshi cyane. Turashaka ko no mugwi ushobora kandi kugaruka. Ariko inyuma yaho nagenda avuga indirimbo zibagiye barakorana nabo, barakoranye na Double J, indirimbo imaze imyaka 4 iri ku rubuga rwabo rwa YouTube. Ariko gushika ino saha turashaka ko uno mwaka canke jewe kuvyumviro ndiko ndabashikiriza ngaha, ndashaka ko no mugwi Swag Team gukora igiteramo cabo nko muri Sam. Uburyo barabufise, indirimbo maze gukora ni nyinshi ndetse n'indirimbo ziri gusohoka ni nyinshi cyane. Turashaka rero tubone ko uno mugwi Swag Team muri kurakora. Turashaka abafana ba Swag Team baza kubashigikira, bakunda umuziki mu Burundi baza kubashigikira. Narijya tuzi ko byagiye biragenda neza cyane ku kazi bagiye barakora, ndibaza ko tuzobabwira byinshi bitandukanye. Ariko amakuru twa dufise nuko uno mugwi Swag Team uje gusohora indirimbo uri kumwe n'umuririmbyi yitwa Irankunda Heri. Byinshi cyane tuzobabwira, ndetse n'ino ndirimbo niyasohoka tuzoshobora kubashikiriza. Yes, tuve hariya kuri Swag Team dusimbire kuno muririmbyi ariko arabikora neza cyane. Mu mwaka uheze twarabivuze, ndetse twarashoboye kubona ko ari umuririmbyi ariko arabikora neza cyane, ariko araronka Imana. Mu baririmbyi twavuga ko twakoye kubakoze neza cyane mu mwaka 2024 nyobora kudashiramo no muririmbyi cyangwa irino zina Justin Gordon. No muririmbyi yakoze neza cyane, no muririmbyi yaje mu mwanya mwiza no vuga gutyo. Ndazi ko benshi cyane bariko barabivuga cyangwa bakora bikurikirana baravuga ati cyangwa baravyemeza ko no muririmbyi hari byinshi cyane ariko arakora gushika no saha. Uno muririmbyi Justin Gordon yasohoye indirimbo nyinshi cyane. Ndavyibuka mu mwaka uheze kino giteramo cha Irankunda Heri canke Dramati concert yabereye ngaha muri Susodini, benshi ni mwarabibonye, mwarashoboye kuvyumva. Uno muririmbyi yarashoboye kuronyi bakwe ryo kuja muri ico giteramo cino giteramo cha muririmbyi Irankunda Heri. Niyo twashoboye kubona asoni indirimbo ubwa mbere, ino ndirimbo ise Umusazi. Ariko inyuma yaho twaraje kumubona ku ndirimbo yiwe yatumye amenyekana, ndetse uno mu komedi avuga ati nukuri nibishoboka. Indirimbo yise Akajuju. Ino ndirimbo Akajuju imaze amezi agera kuri 11 iri ku rubuga rwa YouTube, ndetse igihe twayivuze ngahamwe ino samirizi yacu Buja FM kiganiro Hit Connection, umukomedien canke kigingi yashoye kuvuga ati ino ndirimbo ndayikunda, ndashaka ono muririmbyi azoze agire performance kuri ino ndirimbo Akajuju. Ndetse performance yiwe ya mbere yabere hariya muri Mess mu giteramo ca Kigingi Sama Comedy mu mwaka uheze. Rero aca bikora neza cyane. Inyuma gisohoye ino ndirimbo Akajuju acasura n'ino ndirimbo Umusazi, niho Big Fizzo avuga ati nukuri no muririmbyi ndamwemereye ikintu citwa collabo. Indirimbo yaraheze, hasikiye gusa ko Big Fizzo ava hariya mu Butaliyano aza mu gico Burundi bashobora kugira video nziza, hanyuma indirimbo yabashikirize. Indirimbo je narashikuro nyiboko yo kuyumviriza ino ndirimbo ya Big Fizzo ariko mena Justin Gordon, ni indirimbo nziza cyane. Ni indirimbo ifise
style turiko turakunda muri kino gihe, style turiko turakunda cyangwa style turiko turabogerageza kumviriza. Inyuma ya Big Fizzo mu kwezi kwa mbere nihenze niyo twashoboye kubona kandi uno muririmbyi Justin Gordon agiye gusohora indirimbo n'umuririmbyi yitwa Big Face on the Floor. N'umuririmbyi ariko arakora neza. Iyo turavuga ko abaririmbyi ariko arakora neza cyane iyo burakutamushiramo n'umusore afise impano, n'umusore icisha bugufi. Inyuma yaho ariko gusohora indirimbo ari kumwe n'umuririmbyi kazi ari muri isanamu nyene, ndetse twarashoboye kuza ngaho mu kiganiro Hit Connection arashobora kutubwira ingene vyagenze canke ino ndirimbo ingene vyagenze. Ariko ino ndirimbo igiye gusohoka gushika ino sani turamenya ko iyo bari indirimbo ya Big Fizzo yo biyotangura canke iyo bari indirimbo ya Mugani Desire igiye gutangura. Ariko ico cyo neza ko indirimbo zose zimaze guhera. Yaba indirimbo ya Big Fizzo imaze guhera, yaba indirimbo ya Big Face on the Floor imaze guhera. Hasige gusa umwanya, ariko gusa ico namuhanuye nka jewe navuga ati indirimbo ni nziza, ariko harakwiye ko wewe ushobora kurondera management cyo kugira publicity. Uno musore arafise impano, no musore arafise icyemezo cyo kuvuga ati ndashobora kuba nk'abanzi ku mano yanje. Arafise icizere cyo kuvuga ati ejo canke hirya ejo ndashobora gushikana na jewe tala yanje. N'umusore azi kuririmba, ndetse turaza kugerageza tumumvisha indirimbo yiwe imwe hamace tugaruka ku yandi makuru twashikirije, hanyuma tuce tuja mu ihanishwe twumvirize kwanza indirimbo imwe ya Justin Gordon. Ariko amakuru yo mwashoye kuyumviriza ko afise indirimbo zibiri, indirimbo imwe ari kumwe na Mugani Desire, indi ndirimbo imwe ari kumwe na Big Face on the Floor. Nivya dukunzira canke hariya muri management bakamufasha agiye gusohora amasanamu yari kumwe na Mugani Desire, yasohora amasanamu ari kumwe na Big Fizzo, ari kumwe na Big Face kuri Buja TV. Ni indirimbo imeze neza cyane yo no muririmvyikazi Natasha Ngendabanka. Muvise ko amakuru ya Natasha Ngendabanka ko no muririmvyikazi agiye gusohora igikogwa ciwe gitangwa no mwaka 2025. Tuve hariya kwa Natasha Ngendabanka, reka dusimbire ku mu DJ akomeye cyane ngambwe gisagara ca Bujumbura sondi yitwa DJ Philbert kuva hariya muri Downtown DJs. Guys, wa DJ ariko arabikora neza cyane, uno mu DJ ubahwe cyane. Mbuze rino zina DJ Philbert, menya ko dufise mu DJ ariko arabikora neza cyane. Philbert indirimbo yiwe ya mbere reka ndayikubwire ari kumwe n'umurapere wo ngambwe ico Burundi. Kare twahora tumviriza DJ Philbert agira ama intro gusa, intro ariko n'abarimvyi batandukanye, ariko indirimbo ya mbere yari intro ariko na yone ntiyashoboye kuririmba, yani indirimbo Oroha ari kumwe na Big Face on the Floor. Indirimbo yiwe ya mbere yitwa Oroha. Wari kurumviriza Buja FM cyangwa uko dukurikirana kuri Buja TV. Indirimbo ya DJ Philbert akija muri studio ija ku rubuga rwa YouTube, nino ndirimbo Oroha ari kumwe na Big Face on the Floor. Ino ndirimbo yaraciye biracika ngaha, indirimbo abantu barayikunze, barabonye ko DJ Philbert nyuma yo kuvangavanga imiziki yo kuba mu DJ ko afise n'imano yo kuririmba canke nyuma kugira ama intro afise imano yo kuririmba. Amaze gukora collabo canke amaze guha intro abaririmbyi batari bake cyane. Reka mvuge jabo no banibuka abantu amaze guha ama intro canke amahego na collabo bagakorana mesh cyane. Ndavuga indirimbo ari kumwe na MB Data tuzonabica. Ni indirimbo yashoboye kuzana inguvu nyinshi cyane no kuri MB Data, yaba kuri MB Data canke kuri DJ Philbert barashe kubona ihinduka rya MB Data kuri ino ndirimbo tuzonabica. Indirimbo Ndashuhiwe ya DJ yari Easy Boy. Indirimbo ni ya Easy Boy yashe kuririmbana hamwe na DJ Philbert. Amaze gusohora indirimbo ari kumwe na Fabi Love. Indirimbo yitwa Twimare. Indirimbo Twimare sinzi ko mwayumvirije. Ni indirimbo novuga ko DJ Philbert twaje kumubona mu style zo kuririmba tunyuma yo kuvangambanga imiziki canke indirimbo yo kugira ama intro. Album igiye gusohoka gushiro saha ya Frank Generation 80, indirimbo zigera kuri 12. Gushiro saha arafise ariko aramushigikira, arafise support ikirakogwa. Ariko ngaca niyumvira eske Frank Generation 80 habuze ikigurusho usora indirimbo. Umwanditsi mwiza aririmba neza, imisuzi twamtumivuga Frank Generation 80. Ndibuka
indirimbo mbe mukunzi iki yarigeze kuba na soneri ya Big Fizzo reka ndayibabwira utelefonye Big Fizzo indirimbo ya Sona yari indirimbo ya Frank Generation 80 kandi Frank Generation 80 yandikiye abaririmbyi batari bake hariyo abaririmbyi bamwe bakuru biwe yagiye arandikira ariko aca wiyumvira habuze iki kugira umuririmbyi Frank Generation 80 ashobore gusohora indirimbo harageze rero amakuru dufise kuri Frank Generation 80 nuko dumaze kuronka ko agiye gusohora indirimbo y'isendaje gushikino saha naravuga umunsi indirimbo igiye gusohokerako ariko amakuru twemeza neza nuko ino ndirimbo igiye gusohoka izosohoka n'amasanamu yose yaraheze tinashe kuronka n'iryo bakujye kubona ingene akora shooting ino ndirimbo ndaje ni indirimbo nziza iri muri style nziza ariko turashaka kumenya be Frank Generation 80 habuze iki iyo ndirimbo ndaje ishobore gusohoka coming soon yasohose haracigiye kinini coming soon isohoka ati coming soon ariko harageze ko uno muririmbi Frank Generation 80 ino ndirimbo ishobore gusohoka kubera ko n'abakunzi ba Frank Generation 80 nukuri barashaka kubona indirimbo ya Frank Generation 80 ishobora gusohoka inyuma ya Double J basorana indirimbo na Frank n'umutipe asanzwe muba muri zimwe za Amerika zo mu artiste turashaka indirimbo ya Frank Generation 80 ishobora gusohoka